Be. Okay. Nenda kukumbuka mzekora. Ya, sijui kazi ndani hajiji niko. Ndakwizanira iki? Thank you ndahaze gusa. Tekanje koga hamari naheza koga. Okay, kwanza ndagushaka izi. Ni sawa? Yego. Aziragendeka. Nibukiye buke. Eze. Sawa. Nize kuri umuntu kuzeka. Rero ano masaha ndarushe ngira ndo kigature na madame. Mbere n'ibyo gukaza inzu ivuganeje mu gitondo. Okay, sawa reka ndabaka. Yeah, yego. Sawa sawa reka okay. Sawa. Yego. Ya. Be miburo ni yajenga. Sindiko mbaza wano rutwe runani. Oh. Okay. Dabra charge nzanire cyo muri telefone. Ndakubwiye ati nzanira dabra charge ngo nzanire. Be. Kunyene. Wow. Karibu Mara neza mama. Mbere. Yego. Ndarengutse. Karibu turagafite. Murakoze. Hezi. Sawa. Usa neza cyane. Sa neza nyine kubera none mabuja mwara mpa udufaranga nagira nyine habageze uko ntagatana jewe. Ndira gukwiye yashatse vuba. Wow. Hezi. Sawa. Usa neza cyane. Yeah. Murakoze mugabo usa ntabakarani basa neza kubera umuntu kumvishe. Oya akazi n'akazi kandi ntuze wisuzugura burya uri umugabo musa neza cyane. Mama, tuma kitu shaka cyose ndakigira. Chenyo gafana. What? Mfana? Nta muntu umugabo kuri kumifana. Wana, none wumva uvuga ko ijambo gutura mwifana kameme. Omwe basi ufate na 20 canke nyine. Oya mabuja ega ntacobwa bakarani. Burya ntidukunze kumwe ibintu biborera kubera kajya kazi k'ingufu dukora. Okay, hakibaje reka bakuzanira fana. Server. Server. Oui. Comment il m'a traité lui? Oya. Ni service là. Oya natwe ntabwo ni bibazo. Okay, sawa zani fana. Kuzanira fana nze gute. Citro. Citro. Mbega imwe nakubwira wari wabihije kubitunganya. Nabeje mabuja nakora. Sawa, tubizana. Okay. Mbega nyine. Kwari uri ku kazi. Sibizi ni yarari. Nonda musiki. Ari umwana ariko arakora neza. Ukuri muri tanga cyane. Kandi wewe bindi ko ndakuraba. Ndabona hamwe woguma kuri ritme uri uzotera imbere cyane. Ariko nabikubwiye. Sabo ukore. Shadia ndiko ndibaza ikintu noba narahaye Imana yo mwijuru kugira ngo indemere umukobwa mwiza nka wewe. Vraiment uri umumarayika muri baba marayika bambere Imana yatangura kurema hano mwisi. Uri umukobwa mwiza uri beautiful. Shadia cyana cyiza bebe. Yeah. Shadia nzogukunda gushika gupfa. Umva, none ndakumara amajambo. Ngufitiye surprise. Surprise? Yeah. Ariko surprise zawe uko zindenze. Imisi yose wa mama surprise. Imisi yose wa mama surprise. Shadia.
be urazi ko ndagukunda ndabizi kandi urazi ko rero kumba rero ko telefone yawe yatakaye yagize ikibazo muri no misi nyene urazi ko numye nyene nta telefone rego muri no misi ndasamye waraye ugara amaso rero ndakwezi mwogara amaso yawe narinzi ngo ngiye ndakogara amaso wewe apana yiwanje ugara amaso neza ariko sheri nugaye sukogara gusa ariko ariko bembwira mumure mama uje murakoze naheruka izi njana ziheruka kuno wari umwaka wahera vya vrai yego apetire gutembe neza yego murakoze unabishatse ukamwita iminsi yose none jega yemwe hari uwanka kuryaga mabuja nyene ndabishaka nuko gusa ari ubukene nyene twe n'umugore wanje twikene barabizogenda neza nawe witara ubukene ndahari kandi ipfuza ko utera imbere mabuja navyo kwene munyita je prema ndabona yuko prema murengeje urugero kweri birantera n'isoni prema ndimvira igituma munyitaho nko kose nkabibura erega umukozi si ntabwo bamuja ntabwo ari umucakara umukozi n'umuntu nk'abandi kandi akwiye kwitabwaho nk'abandi bose impamvu naguhamagaye ngaha hari ikintu nshaka ko tuvugana neza guteka mabuja kubyerekeye business nabonye ko uri umukozi mwiza nabonye ko ukunda gukora hari nabyumviriye dore ikintu nashobora gukorera kuguha kugira nawe ushobore gutera imbere kuko woberwa wosa neza kandi ufite ubwenge cyane nari nifuje ko naguha umutahe kugira ngo ushobore gukora ikintu gifaditse nawe ushobora kwiteza imbere nkabona ko wavuye muri bwa bukene nkabona ko usa neza nyine nkumva ndi fiere ko kubona usa neza cyane ese sivyo ivyo kuryohera nukuvuga mukama mutaha kandi sinzokwishuza ngo usuze umutahe nzoga umutahe nyene ngende mukora mabuja nukuri urakoze canke uri kurampima urabe nyene yuko no ivyo ukwene nifata ejo nzoyaguha turi ku kazi hama ubone ko ndi serious mbaye ndashima ivyo bintu munkorera boss arabizi canke n'agatima keza kiwanje ntungire ingorane Jesi mbona wumva sinzi ko no haguka ngatamba mugabo usanga yo manager network ivyo navyo no kuba ukamuramba bari kubera ibyishimo mba bindenze kurabisani nk'isahani eheruka ku mwaka wahera kuno weri hari nukuri simbona igituma vraiment nk'ibintu mu binkorera kuri mugata ko mukanyemera n'umutari nakibanza cyose twabiherera ubuntu kubitangira ubuntu none mabo kujya boss nyina arazi ko muhoma yega je ndafise ubwoba naho mu mpayo mahera mu nyemera je nibaza boss yo babizi cyangwa ndagatima keza nyine kiwanyu chama mwabivuganye na boss Zeki nukuvuga je n'umugabo turi umwe ico nokora cose ni nkuko nawe bagikoze nk'uko ukivyi wanje nivyiwiwe kandi nimba ndaguhaye kakibazo icyo kirazi kuri umukozi mwiza gusa je ndayibona ko nje twamana mbona ivyo ukora bikampimba hama fungura wongera unywe bana kongera mauche ibyiza mungiriye birarenze macho matatu yeah yo mana urazi nuko atakuntu no gushobora yaba nagushobora naguterura nkakudundadunda ndagusama nk'akaroga ibyo byose ndabikora kuko urukundo fu rero nicyoroshe ririyatsa uyikozeko sheri ndagushimiye cyane bimwe bivuye ku mutima muri no minsi tuzoza turayaga tubonana amaso mu yandi
ya kandi n'ubu turiko turayaga tubona n'amaso mu yandi atari telefone. Sifizi ico navuga. Gusa kimwe ndagusezeraniye ko nzogukunda gushika urumva gushika gupfa. Nanje nta kindi nkeneye kuri wewe atari urukundo gusa cyonyine. Nkeneye ko nkunda bya seriye ukankunda nk'uko ndagukunda. Sheri nukuri sinzokwigira ndaguhemukira. Ico nico ndagusezeraniye gusa. Nanjye sinifuza ko uwo muntu kuko hamwe impemukira byombabaza. Kunukuri nimba uno mukobwa dukundanye ino telefone yayihawe n'abavyeyi biwe akaba yimpaye niba mubatsi iyo yayisitse aravuga ko yayisitse. Be ndagushimiye cyane. Nanjye ndagushimiye. Ubaye mu bakobwa ba mbere bagerageje kunyereka ko bankunda. Si ibi gusa n'ibindi biracaza. Irandenze. Urashobora kujana muhiri wanje. Bana we. Niyo mama ndakukunda. Niyo mama ndakwembere. Mana we. Mana we. Mana we. Mana we. Mana we. Mpagarikije nariko ndihuta cyane. Wewe utaci uteruje. Kunzi wanje. Kunzi wawe arampamagaye. Kunzi wawe? No. Muri no minsi ndi kuri hit. Mfise umukobwa Ezekiel arankunda guhera ku rya mbere gushika ku rya nyuma. Aho rero uragiye kugira mubonane. Ngiye guhindura, ngiye muhira guhindura impuzu. Banzo nda. Nabona vuye mutu usiga utagase kweli gusumba mu iyo minsi heze. Aha guhera hasi gushika hejuru. Niwe. Arantagatisha akama kera kintu cyose nipfuza arakimpa. Ngiye rero muhira kugira iki guhindura impuzu. Beho wewe kukazi bimeze gute? Shaka kukazi nyene. Henda hera no uvuga ko muri rusange nemeze neza. Yego biragenda neza. Buke. Reko bimeze neza. Oya muri rusange bimeze neza. Yeze. Ngiye guhindura impuzu. Ngende kuraba akana kanje. Ako kana. Niko ngiye kuraba. Okay, hama be ajya amafaranga wayashize kuko nagomba ndayatoje kugira ndabe ko ninaheza gufungura ce ndayatwara kuri banki. Amafaranga ya mafaranga ejo nakubuza yuko utayatwara kuri konti miliyoni 5 uno musi no ngomba ndayitwari. Ce nagira abantu ko aho yarari nayabuze. Urazi bujya yuko ufite atanimbwa umenyerana n'imbwa bugacika guherekeza no kumusigiti. Nimba ariko era tumenyerana cyane twamaze kuza turamenyerana jewe na wewe usigaye ukora ibintu ukamenga je n'umuvyara wawe. Dukona kubaza miliyoni 5 sindiko nafinasa. Naje mbya amafaranga ha nahuye ndatoye kuri konti uranyankira. Mbya amafaranga hari ko nayaravye mu gatondo nayabuze. Come on be. Ntambera ishobora kwikorera imiliyoni 5 zose. Nkeneye kumenya amafaranga yanje ahari. Amafaranga nakoreye ejo ukuntu narushe ndiko ndayarondera umbwira amafaranga yashize. Be don't joke. I said that don't joke. Kandi kuzaje kumfinatisha jewe ukamenga no muvyara wawe. Listen to me. Unyumviriza neza. Bengani turi muri marchange ya Jori shushu. Ndiko ndakubaza ndacerewe. Sawa. Meza ayo mafaranga ndatwara kuri konte. Kudachaka kunyumva. Sakunginisha shiri mu mutwe. Takunginisha. Ejo nagwenda atoye kuri konti uranyankira.
why is sawa uri kumwe ngo wayatoya hari uje kunkinirako ngo manga amafaranga cyane mbwira ko mukabare kwejya n'abagenzi bawe kuko mbwira mukabare iminsi tutajanye ndakuturankinisha mu mutwe shemba narushose kibanza ndiko ndakora what be are you joking ukora pinata cyane mugize ukuri ajya amafaranga miliyoni 5 nawe watoye bya vrai icyo kuri bebe ndiko ndafina no come on bebe nimba bebe I'm sorry that's ko mazimisi ndagushavuza mazimisi bitameze neza badoye nimba baba wayatwaye kugira ngo atunkomeshe please ndagusabye ndayakeneye cyane please bebe come on bebe please bera kundisha mu mutwe please mafaranga nararushe ndiko ndakora nushaka kunyumva okay listen to me bebe that's kuri bank kuranyagira listen to me bebe basi nimba wayabise okay basi umunsi ndaza gutaha kare umunsi turaza kugira honeymoon yacu neza okay bebe umunsi turaza kubikora neza fumasi na hakare shira nduje mutwe shaka kuna amafaranga ya shaka gutaka turi babiri mwino nzu shaka kura she 5 million urazumva mwino niki gihe turimo urazumva harura igihumbi 2000 3000 ushaka 5 million shaka amafaranga narabineza uranga amafaranga ahari Kawan bebe don't what? Damu za mafaranga mtu yose. Mbona nyareka mafaranga jahari, okay? Don't joke. Wanga kutimina nestano yuko zoba mtu zonyere amafaranga ari he. Don't joke. Come on, don't joke. I said don't joke, okay? Show me where is my money. Show me where is my money, okay? Nimya nestano munzu nanu mwana tufise nanu mukozi tufise ni wana aje chumuna ngo amarenda yabuze amahera kuti. I say I need my man. Show me where is my man. Okay? Don't cry. Don't cry. I need my man. I said that I need my man, okay? I need my man. Shaka mafaranga yani. Dima franga sindari. Au shora como kuri 5 million shora gutakara. Sishobora. No. Okay. Fine. Stand up. Okay, stand up. Ndagite yuko ibintu wari bavuga gisino ndabyemera yuko birabishika amafaranga kanyika. I hate. Okay, banda nyote. I'm sorry. No. Sishobora kuyegiriza gutima France. Sishobora kuyitwara he. Where's my man? Oh my God. Why sishobora kuyegiriza amafaranga triu? Oh, Jesus. Ujya nanje. Ariko oui.
muri no myaka wewe ukoze ku kazi atari umunsi n'umwe Ezekiel uriyumvira ngo ngurire basi n'agafana na kamwe. Oya noneho humura mugenzi. Bingiye kuba byiza ndabikubwiye kuba byiza imyaka ingaho ukora. Neno zikari kanya kazi nkora no kaza amahera gahemba. Oya mugabo nawe uba wiyumvira ati ciza n'umugenzi reka namugure n'agafana. Noneho humura rero humura ndagufitiye gishasha. Gishasha? Numba ubwo njare mu kabari. Kutavye. Oya upana unyene? Apana unyene. Ubu gusumba ndacavyiga neza. Mugabo. Nta ndwisigaye je ntagucanye mu kabari. Nukuri. Kutavyumva. Kandi we ntunyemera. Tuvyemera se? Navyo nemera kuko ndavye imyaka ukoze. Atani umunsi n'umwe uriyumvira ngo ngure n'akafana. Humura rero. Uzi n'amakuru. Yego. Wa mugore wa boss. Ujya. Sinabwiye mbere yuko ujya mu ntu yaga neza. Warambwiye ko musigaye muhuza. Ni ukuvuga ubukunge nafata kujya ku mwana. Wiwe naho nyene yivyariye. Ni ukuvuga ryahari. Yambwiye ko azompa gatahe. Genda nagiye mbona ntumako. Ati nagomba ndaguhe wa mutahe nakwemerera. Imiliyoni izo zingahe? 5. Uzoza urakora ayakata. Ukora ayakata gushika miliyoni 5. Wera gwe kamfata nk'umwana wiwe yivyariye. Nubwo izo miliyoni 5 yazimpa enzo zikoreshwa nyene mutahe. Nta kumusubiza nta n'inyungu. Hari abantu Imana ziha. Hari abantu Imana ziha. Kubwira mwana wa mama. Wavutse ku magara aheza agenda kesi. Weza garemo kabiri. Imiliyoni 5. Nta nyungu, nta mutahe, nuvuga yose ko nzoyegeranya, ntayakoresha imigambi yanje, nimba nunguka nimba mpomba, nta kunyishuza birimo, niko bimeze. Ugiye gutunga. Ezekiel ugiye gutunga, wahuye n'umugore atarakagore, wahuye n'umukenyezi ataragakenyezi. Nuko rego newe ntiwambuye ko sheri warimo kugutakatisha gwezi noti. Ega nawe nuko nyene nawe waputse ku magara he. Oya jewe nyene nukuri byankorera. Nukuri abantu ibyankorera kabisa nagahomera bunwa. Mugabo wawe arenze uwanje. Oya ntacu. Miliyoni 5 cyarimo pum pum. Izo 5. Uwo munsi ndibaza zondaza mu kabari. Iki peki zosura kushambara. Uwo munsi ndibaza zongurira brushette. Yindi yamanze ndankure kwanza. Ezekiel, félicitations vraiment. Merci. Imana igiri kwibuke. Imana igiri kugurira umuryango wo guhezagirwa. Sawa. Ncambuka amen. Ahama. Reka simbire muhira. Tukacyari muri restaurant kugira ngo ndazo kubwira mu minsi ntandwe isigaye ntakubwira. Ntaribi kusa Imana irakwibutse. Uramutse sheri wawe. Ntaribi. Singira kira igitangaro bro makona twicaranye nari nkumbuye ko twirika umenga akazi nyene bashaka taye ntanje akazi nataye sheri umwanya wo kuruhuka ubukene birigashiri nanje mandabukumbuye ibi bibemba ndabikumbuye ndabera kigiye cyo kugeni rero mba ndabikumbuye rimwe ko tuba kumwe iki akazi kwanza amahera yacu babona jakarero sheri naho no ugenda ku kazi nkashike usayine hari keso nja kudandaza bakibakika kubera abakiriya ba umugisha w'umuntu n'umuntu gusa vure mico mpwemereye nuko urazi kudandaza wewe nukuri je narongoye rero abandi bo bari he ariko nashaka nubwo buryo bugoye urabona bijya bintu ndandaza ndafise abakiriya batari bake ndafise nk'abantu nomba ntarashika mba nzi komande zabo ibintu bashobora kunshorera umunsi wose rero kihari nari nipfuza yuko nk'igihe amahera yoboneka tuzoshiremo ibintu by'ubufu ubufu bw'imyumbati n'ubw'ibigori bibaye ngombwa dufate na burya bwa sembe dushireyo nka burya bw'ibiro 5 bufunze igihe Imana izoduhezagiza amahera navyipfuza kubera hari igihe umukiriya agasuma imboga agasuma indagara agasuma ibintu byose mugageze ku bufunga cyane ndamubwira ntabwo mfise nuko rero ndashaka tuzore dushiramo ivyo nimba amahera zobabonetse duce dutanga dushiramo ibiro 10 by'ifu munywa dushiremo 10 by'ubugori munywa Imana ihezagiye dushiremo n'ubwo bwa sembe umugore mwiza umugore w'ubwenge umugore w'imigambi je niko niyumviya ubwo ntago masaha amahera yo gusiga inzara ntumbaza imishatsi biki sheri nukuri
ko umugambi mwiza ufise ndakwemereye ko ngiye gutigita nkore ni urumva nitange kuko vraiment je ndavye baje bakiriya burya munsi kuko urya munsi niho maze kugusiriprenda gusa nkaza kuraho utabizi ngomba niruke mbwire mukabosi kuko mukabosi turakuza cyane gusumba ko duhuza n'umugabo hanyuma ndamusabe ndabumva ndamwinjire bukebwe ndamwumvisha uwo mugambi kuko ndaza nimba ari umugambi w'iterambere ntazoreka kunshigikira eka sheri mukabosi we mutegereza kuza kubera niwe yirirwa ku kazi niwe wasanga umugabo nawe akari abaguma muhuza n'uwo mumaranye n'umwanya munini ndabyishimiye kuba bitahura hari abandi bagabo batovyumva kandi ndishimiye ukuntu mpumanye sheri ndagukunda ndagukunda kumutovyumva kuko kuba twicaranye turyohewe nyene azakandi baberuka bakiri inkumi n'imisoro mugatwe bw'umengo urukundo ruguma ruba rushasha we sinzi kubibona rutoto naho nyene bashavuga rutoto mu kirundi cipa hamashi nukuri bumva jiwe yaba vyakunda basi nkuna shana guyati zana gwara ugitariya utonoza ibicuma ucupasura nga ugacura bindani wewe usanga handitse izina ryawe ryose ushika no mu mahaha no mu maraso usura ndabizi ko no mu munsi no mu kirenga usari izina ry'iwanje wawe nanje niko kuko kandi she ndashaka mu minsi mikuru tuzoje kwa mabukwe no kuri namukumbuye bone hora ko izimisi ko tuzoje kumurara ngawoshira wibuke yuko naho tugana kwa nyoko bukwe vraiment uburyo ntiburabiture kurira urwobanza tukabanza daboro uwo mugambi wa mbere tugasaba daboro Imana ikaturosa amafaranga kugira ngo ninjira mu kabosi nazompeze tudufaranga hama tubone yo kugenda umutaye nyene ivyo ndavyizeye muga kuja kuraba mama basi kubera we vyo gutera isoni je basi uzondungike ngende ndumva ndarero rimwe basi mabuko ndamukunda kandi ndamukumbuye yirigorera kuri telefone kubera kutaki ntacambuga nimbo z'akazi kumera hamwe ko twapigitse mu gisagara Oya umuvyara bitahura tuzogenda gikuru tumubone dutere inkuru hanyuma gikuru n'umutima gikuru sivyo tuzomushira arabize ubuzima tubaye. Okay sawa ico ndacumva kandi ndacemeye. Nukuri wewe ngoma ndakubwiza ukuri. Nukuvuga Imana yakumpaye nk'ingabire mvuge basikari ingabire kuko ibisi vyabo bose shiri iyaho dushobora kwicara muri saro tukayaga tugasubira ibintu by'umugambi bituma dutera imbere ico ndagukundi nta kintu nakimwe uzonsaba kwita ntazokora sawa ndishimye cyane gose nanje byambaye kubona twirwa ino munsi tujye kuruhuka rero ndaguteresha ndawe Oya sheri wandeze warushe wabura cyane sawa umunsi wanze kurungisha wanyu kugira ngo uzoze ndaza gukoresha byoroshye oya subiri bukumi ni busore sinishobora kubana sheri Urakuboye Karibu namahoro ni mpore mwaramutse twaramutse Karibu ni hari oya ngenda kuzanira gateye ariko ndihuta turashobora kuganira kagere aya masaha bakirarega akazi kabo bagatangura mu gitondo kare ndakuzaniye amakuru nyabaki mbwira nta kibazo umugabo wawe imisi yose yamarara ngaho umugabo wanje nta musi n'umwe arari inyuma y'urugo usibye yuko hari gihaza tevyo nza nasinziriye akaca mbwira yuko hari imizigo bashikanye ratevye bikaba ngombwa ko amanza kwipakura akayipanga akazi urazi yuko inabuja basigaye bavyumva kumwe basigaye bakundanye none woreka gukundana gute n'umukozi ukoresha rega mudakundanye akazi ko cagahe bisaba nyene muwe muvyumva kumwe mukurana yaba umva namaze kumva umugabo wawe yampaye makuru yose
yuko inabuja agomba kumuhereza umutahe kandi umutahe atazomusubiza. Nerumva yo umusubiza gute kandi akora ntibazoharura ku kwezi ayo yahora. Oya ye ntazoyamusubiza. Urumva n'amafaranga azoba muhaye kugira akora imigambi. Sigura ngo rero witonde. Impamvu ndiko ndabikubwira nuko nashaka urugo rwawe ko rugira iki rubomoke ejo uzosange uri mu mubabaro uri mu marira. Umugabo wawe asigaye akogotana na inabuja. Ntuje ngaho rero uvuga ngo ufise umugabo. Urakoze ku makuru mpaye kuko nari maze imisi ndavyumva kuko imisi yose ashitse imbere yuko afungwa imbere ko ambaza ukomeze bazamba ngo mabuja ngo arankunda ngo yampaye amahera ngo yagize iki. Urakoze ku butumwa. Niwumva none ayo mafaranga bibazara yuko ari ayubusa nuko bazi ico bahuriyeko. Urakoze. Amakuru nayo ntugire ikibazo. Jewe nubatse hageze sinapfuye guhurunduka. Urakoze. Muragize neza. Uzo turambwira ni. Nangorane. Yego.